kuri uno munsi uri hejuru turi n'iteka ryo kubaha ikaze mwebwe mwese mwitavye ubutumire mukaza kudushigikira no kwifatikanya natwe muri bino birori bijanye no kugurura icese indwi yahariwe intambo y'umurisho w'ingoma mu Burundi. Uwo mwaka tukaba twihimbaje ku ncuro igirindwi. Mu nkundire ndabibutse ko duhimbaza iyi ndwi yahariwe intambo y'umurisho w'ingoma y'u Burundi kubera leta y'u Burundi yamiraje inshinga no kubungabunga imico kama y'igihugu. None rero kuri iri genekerezo rya 27 Munyonyo turuguruye icese indwi yahariwe intambo y'umurisho w'ingoma. Tukaba twokwibutsa ko izosozerwa kuwa 2 Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ibikorwa bizoyisozera bizoba bibereye ijisho kuko tuzokwibonera mu isabukuru higanwa imigwi y'abatimbo bakaruhariwe baserukira intara zose z'u Burundi. Ivyo birori nyamukuru bizobera Igitega mu mugwa mukuru wa politiki ahashashe ikigo ndangakaranga gikuru c'Igitega kuri Musée National de Gitega. Banyakubahwa mukoraniye ngaha bashinganaye bapfasoni gwaruka batimbo n'abahebera mwihebeye ingoma. Kuva kera na rindi intambo y'umurisho w'ingoma ari nawo dukoranije kuri uno munsi uri hejuru wamye ufise ikibanza gikomeye mu buzima bw'igihugu. Isabukuru higanwa izosozera iyi ndwi twuguruye irahambaye, ifise intumbero zikurikira: iradufasha guhimbaza indwi yahariwe umurisho w'ingoma mu gihugu cose. Bwa kabiri, iributsa abatimbo ko bashigikiwe. Iributsa kandi ko n'abajejwe intwaro hamwe n'abenegihugu ko basabwa gukingira hamwe no guteza imbere iragi ndangakaranga bishingiye cyane cyane ku ntambo y'umurisho w'ingoma. Bwa gatatu, ihimbazwa ry'indwi yahariwe intambo y'umurisho w'ingoma kandi riduha akaryo ko gufata mu mugongo imigwi y'abavuzi b'ingoma mu ntara zose mu kubahuza kugira bungurane ubumenyi n'ubuhinga hamwe no kumenya no kumenyekanisha imigwi ikomeye y'abatimbo basumbye abandi ubutwari n'ubukerebutsi. Akaba rero arico gituma tuyihimbaze ku civugo kivuga kiti: Barundi twese dukingire kandi duteze imbere iragi ndangakaranga ryacu rishigikiye ku kanovera k'intambo y'umurisho w'ingoma. Mu bikorwa bijanye no guhimbaza iyi ndwi twahereye gutera igiti c'umuvugangoma mu kibanza kiri hafi y'ikibuga c'indege Melchior Ndadaye, aho leta y'u Burundi igiye kubaka icibutso c'ingoma gifise uburebure burenza 5 metero gihagatiwe n'ibindi bimenyetso ndangakaranga bigaragaza ubwiza n'ishusho nziza y'u Burundi. Turahamagariye n'abandi bose babishoboye gutera ibiti bivamwo ingoma nko muvugangoma, umurama hamwe n'igikuyo kugira ntibize bibure mu gihugu kandi arivyo bidufasha kubandanya intambo y'umurisho w'ingoma.